Ikiza covid-19 yaragarutse kandi ngo irakomeye kurusha yari hari imbere. Mwongere mukarabe newanyu mushireho amazi gukaraba mu maserivisi atandukanye, mushireho amazi gukaraba. Narumvise ko hariho abantu bari mu bitaro, hariho abarundi bari mu bitaro kubera iyo covid nshasha. Mengo sinzi muvuga ko ari nshasha ariko n'urupfu rushasha. Mukarabe mureke kuramukanya. Arabo nza mbona baramukanya rimwe na rimwe iyo nazungurutse gatoya. Ibyo kuramukanya mwongeye mu bihebe mugandi muzotukana mu bihebe gusa. Mukarabe pe. Nkiyo covid rero igufatiye gufata mu zindi ngorane z'ibibazo kikunyarukana.